Hello guys, bakunzi ba M257 TV mumeze fresh. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muguwe neza. Abagwayi turavuga ati Yesu ari hafi yanyu agiye kubakiza. Mwizere gusa muzokira. Ni Emma Promoter on the mic aka Mr. Chocolate Flavor. Nkuko bisanzwe nguma ndabazanira ama exclusive cyangwa inkuru ziri ku mwanya. Nguma ndabacukurira hariya hirya no hino, ndabaronderera imizi y'inkuru ziriko ziravugwa cyane zinugwanugwa ariko zitarajya habona. Hehe, muri uyu mwanya rero biramaze kumenyekana. Abanonotsi n'abaririmbyi bigenjeje neza muri 2020 bagiye kuronswa ubushimwe n'isire hamwe ry'ugwaruka ruhurikiyemwo mu nkino ari ryo IGIYE, Association des Jeunes Sportifs. Hehe, muri ubwo bushimwe buzotangwa hakaba harimwo umuririmbyi yigenjeje neza mu bahungu hagati ya Big Fizzo, Satwi na bwaboneke. Umuririmbyi yigenjeje neza mu bigeme hagati ya Estanish, Meili na Vania Ice. Umuririmbyi yigenjeje neza muri rusangi hagati ya bwaboneke, Big Fizzo, Satwi, Adojo San, Mr. Champagne, MT number 1, Estanishi, B-Face, Lolilo, Jojo Jan. Hamwe n'abaririmbyi baririmba umudiho wa gospel nka Victoria's Team, MTC, Eden Banga. Hakaba hariho n'ubundi bushimwe butandukanye mu baririmbyi buzotangwa. Hey, reka twumvirize ububijya rero. Mu nkino naho nyene ntibabasize inyuma, tutibagiye bwa bushimwe bw'isi butangwa mu nkino mu bihugu bya Buraya nka BALLON d'OR n'ubundi bushimwe bw'isi. Ibintu ntibizoba byoroshye cyane, ibigiye koroha hano muri industry yacu. Hazotangwa ubushimwe ku bakinyi b'urukino rwa basketball mu bahungu no mu bakobwa, football mu bahungu no mu bakobwa, hamwe n'imigwi yitwaye neza muri izo nkino zibiri mu mwaka wa 2021. Hakaba hari n'agashimwe kazohiganirwa hagati y'abakinyi babigize umwuga mu rukino rw'umupira w'amaguru hagati ya Ndayishimiye Yusuf Nyange, Saido Ntibazonkiza, Marco Weymans, Amis Cedric, Philippe Nzeyimana, Jonathan Ahimana n'abandi barundi bakina mu ihiganwa rya Primus League rya hano iwacu i Burundi. Ivyo bikaba biri mu rutonde rwashizwe ahabonana IGIYE cyangwa Association des Jeunes Sportifs. Ico gikorwa kikaba cyaheruka gutegurwa mu 2020 n'ubwo rwaruka ruhurikiye muri iryo shirahamwe. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Cedric Nimagaritse arongoye IGIYE, Association des Jeunes Sportifs, mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri no wa gatatu igenekerezo rya 20 ndamukiza mu 2022 mu nyubakwa za FFB. Ndumva ibintu bigiye kumera neza, ibintu bigiye kuja muri sanse droit, ibintu bigiye kuja ku murongo. Tugiye kwibonera umuririmbyi akomeye cyane, tugiye kwibonera umuririmbyi yakoze muri 2020, tugiye kwibonera umukinyi yakoze neza muri 2020 vuba cyane. Amatora akaba azotangura itariki 21 z'ukwezi kwa 4 2022 birangire itariki 5 z'ukwezi kwa 5 2022. Wifuza gutora ukazoca ku muhora wa Econet Leo biciye kuri
akanyenyeri 888 hama diez, ugaca ubona intonde zose uko zikurikirana, ugaca ugiramwo uwo uhisemwo, ugaca ugira wa wundi nyene ari ku mutima, ugaca ugira wa wundi nyene ufana cyane, wa wundi ukunda cyane, ugaca ufyonda ku nimero baba baguhaye. Hehe, reka twumve akabirya. Agashimwe kose kazoba gaherekejwe n'ibahasha y'amahera iryo shirahamwe ritashimye gushira ahabona. Murumva neza ko ibintu bigiye kumera neza hano muri industry yacu, ibintu bigiye gutora umurongo. Bakunzi ba M257 TV, mwakoze cyane kutwumviriza, mwakoze kudukurikirana. Uratora neza. Kinda rero nimba ufise umuhora wa Econet rero fyonda akanyenyeri 888 hama dieze, hanyuma ubone intonde ukuntu zimeze, witorere wa wundi kunda, wa wundi ufana cyane. Mwakoze cyane. Kuri micro yari Emma Promoter aka Mr Chocolate Flavor, uko bisanzwe twama tubazanira ibintu bimeze fresh, ibintu bimeze neza. Wow.